mukenyezi ntiwisuzugure kandi muri utwo duke urashobora kurenga. Uno munsi twavuze ko tuzovuga imyuga myinshi, twavuze uwo kujisha. Kurya twavyize muri primaire, hari abandi benshi bavyize. Mwicaranye ubutunzi, mwicaranye itarenta mwubitse ko umubeyi. Nuko rero mugire n'ingoga, muhaguruke iyo tarenta mwishira habona, mukore ibyunguka, kandi nifuje ko mugira iteka mu kwiteza imbere mubikuye kuri Survive TV, mugateza imbere n'imiryango yanyu yose. Ego bakunzi ba Survive TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu Vibe TV, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Twarabemereye ko tuza turagira ibiganiro bivuga ku iteka ry'umukenyezi, bivuga kukungene umukenyezi yo kwiyungunganya akagerageza kugira icyo aterereye nawe mu rugo canke mu buzima bwe bwa minsi yose, kuko umukenyezi si uri mu rugo gusa, hariho n'ubundi kumbura atari mu rugo, mugabo umwe wese mu mibereho yiwe ya minsi yose arakenera kwiyungunganya. Muri iki gihe akazi ko mu biro kajanye n'ivyo umuntu aba yarize usanga kagoye kuronka. Muri iki gihe n'ubu afise ako kazi atonda ko iminsi yose akenera kandi kantu kamusahiriza kugira ngo bikunde ubuzima bubandanye butera imbere. Rero uno munsi ndi kumwe n'umushitsi, si umushitsi rwose muri Action, dusanzwe tumumenyereye. Ndakuramukije cyane. Amahoro na Deje. Ndaramukije abakunzi ba Survive TV. Mugira amahoro, mugira iteka. Ego ntaragiriye rwose, nagenda musabe ayidondore asubira twibwira izina, kandi acagira ko atuga ku ijambo atubwire mbega ibi nsanze ariko arakora ni biki. Sinzi ko mubibona, ariko hari utuntu mbona ko mbagira nk'uko n'intoki sinzi ivyo arivyo. Ego urakoze cyane na Deje. Jewe nk'uko nari nabibabwiye, nitwa Imanariyo Josiane, sindi umushitsi kuri televiziyo, nari maze kugira ikindi kiganiro. Nk'uko yabitanguye mu ntangamarara, yababwiye yuko umukenyezi ategerezwa kugira ikintu gisahiriza mu buzima bwe bwa misi yose. Naho ufise akazi utondako, uragira kandi kantu ku ruhande kagusahiriza. Nk'uko yabivuze, hari ibiganiro bindi bavuzemo yuko udukorwa tumwe umukenyezi ashaka kudukorera muhira, utiriwe urabona ko n'amabisi y'ubagoye, utiriwe urava muhira ugenda kure, ukagenda usugiye kurondera ibikoresho, hama uri muhira ugashobora kwiyungunganya. Muri ivyo rero igikorwa kimwe muri ivyo jewe nsanzwe nkora ni ibintu bita kujisha, mu Gifaransa bavuga ngo ni crocheter. Ni ukuvuga ngo ibi bintu nabitanguye ndi umwana, muri primaire niho batwigisha kujisha. Twakoresha uduti tw'umukubuzo, agakubuzo k'ubuzo ugafata ukakagira gutyo, ukagaha akakazuru gutyo kugira ngo kajishe, tukigira kujisha. Ariko uko nagiye ndakura niko nagiye ndiyumvira ayandi mamodeli atandukanye. Hama kuva muri mu mwaka wa 2013 ndibuka ko hari abandi bakenyezi tubana bakunda kwama basanga muhira ndiko ndajisha, barambwira ati uratwigisha natwe ivyo bintu. Gera twarabigira mugabo ntituzi kugira amamodeli atandukanye. Niho rero twaje tugira ishirahamwe ryitwa Creative and Courageous Women Association. Iryo shirahamwe dukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko igikuru cyane kwara kujisha. Turi abakenyezi barenga 10 turi mu iryo shirahamwe. Ibi rero byose mubona aha ni ibyo tujisha muri iryo shirahamwe. Tugenda turagira amamodeli, twagiye turavyiga, kandi ntibigoye kwiga, turabyigishanya hagati yacu, twongera tukaja no kuri za YouTube. Nk'ibi birato umuntu arajisha imigozi, aca tugenda kubakora ibirato bakadushirira. Sivyo? Atu twose ni twatundi twimbeho, akanuko ari akabana, mugabo nako umuntu akuze, umuntu ashaka akagira izosi ryiza. Udutambara two gusasa ku mameza, amamodeli wanashaka atanamenyerewe. Ibi vyose nivyo dukora muri
Creative and Courageous Women Association, mu majambo make yitwa sisiwa, nza kuza ndavuga sisiwa. Nuko rero iryo shirahamwe turarishinga, turatangura turajisha, mbere harageze igihe twigisha n'abandi. Muri twebwe harimo abateye imbere cyane, harimo nk'umupfasoni yitwa Gloire Yakwizera turi kumwe, asanzwe yaramenye kujisha mu nyuma akajisha ibipupe. Bene umushinga nawe we nabo bafite entreprise yitwa Maison du Bois, maze rero umushinga nawe agakora ibintu ambwa, umupfasoni nawe akajisha ibipupe byo kudekora bya bintu yakora. Cyangwa ipupe akashambika impuzu zijishe, kuko urinze wambika umwana ntiwoyeka kwambika umuntu mutoya. Nuko rero nicyo gituma jewe taribre yanje ntibaho, taribre yanje ni crochet n'ubunyutsi. Jewe nukuri ndagutangariye gose, ndagutangariye cyane, kandi harimo n'ibyo nazi by'ibyo nk'ikisi ndabona rero nakanyene ndabona kari ushishamwe amaboko ukambara hejuru gutya anya gasengre cyane yego hashushe nyene urazi abanyabujumbura ko bashuhirwa cyane kugira ngo ntibambare uruntu runini cyane. Yego jewe nukuri Mfanza avuga ngo je suis impressionnée, nukuri je suis très impressionnée, kandi nukuri cyane ndahimbaye n'ibi bikorwa, kandi mbega nyibutse wowe urafite akazi. Yego ndakora sanzwe n'umu informaticien de formation. Yego murumva yuko umukenyezi ashobora, barabivuze ka kabyino ngo namutagire amaboko igihumbi, arashobora kuba ari umu informaticien akagenda ku kazi agakora by'imashini nyabwonko bitandukanye by'ubuhinga ngurukanabumenyi, hanyuma akagaruka muhira akaba wa wundi ajisha. Jewe byo nari nzi ngo babyita kudesa, ntibavuga kudesa mbe? Oya, ahubwo nibagiye kuzana ibitambara bidesha navyo nyene ndabizi. Ibi no kujisha, kudesa naho no gufata igitambara ukagishirako agashurwe hejuru. Desa byo ntibabikoresha crochet, kudesha byo babikoresha urushinge n'urunyuzi. Ego babikoresha urushinge n'urunyuzi ukadesa. Hama nagira nongere kwa kandi ibi bintu birazana amahera, ntitwavuze ko umufasoni yiyungunga. Ibi bintu birimo amahera abafaso n'abashinga naye bavyumve, babonye umufasoni wabo ariko arajisha ntibaze mu gutumwanya. None nka desa kagashurwe kiyo mubona aberewe nk'uko uwo iri noti arampa amahera. iri noti arampa amahera, birimo amahera. Bivana n'ingene wakajishe neza, ni bya bintu tuvuga kugira umwete mu gikorwa cyose, kandi igikorwa ukagikora ugikunze, ukagikora ukinezererewe. Iyo wagakoze ugakunda, ibi bintu byacu ni art, ni ibintu artistique sinzi mu Kirundi n'ubukorikori. Ni ukuvuga ngo ni ibintu kenshi biba biri no mu muntu, hama ugakora akantu ukazuraraba ingene kameze. Nagira ndababwire ko umuntu ajisha atamanya wishavu n'inzigagira, kuko uri ushaka kubona akantu uri kurajisha. Urabona guhera ngaho karuje ukagenda ushaka kuraba mbega kaza kuba keza gute, gakura ryari, voilà. Nta mwanya rero kwiyumvira ibindi bintu, wowe ushaka kurabe ko kaba keza. Ibaze rero kujisha nk'utuduze kugira ukwize saro yose 12 ukacushira ko n'utundi two kumameza. Urumva ubufise ibikorwa bigutwaye n'ukuri. Hama rero nkaka ibindi nzobibabwira mu ndondeye, mugabo nka salo yaka ibihumbi 120. Ego inyenzi zarazimvye n'umwanya ubimarako, mugabo kandi uratubura urantunze, urashobora kugira icyo wimariye. Yego ariko none je nibaza ngo kumenya kujisha sawa, twoza mukatwigisha ukuntu bajisha. Mugabo none hari umuntu avuga ati jewe sinoshobora kudandaza mu bijisha, hanyuma nkabidandaza kuri inde, nkabidandaza gute, akumva umengo agize ikindi kibazo. Yego kubikora no bikora, kumbure hariho n'uwundi asanzwe abikora kukwinezereza gusa, mugabo akaba kibifise muhira atabona ukuntu iyo bigenza. None haje wowe baza yuko ingabire no kudandaza twese tuyifise. Yo rega nico gituma umva twakuye mu mashira hamwe nade. Amashira hamwe no kuvuga ngo twebwira ishira hamwe ryacu. Hariyo ikindi bita chambre yayandi mashira hamwe menshi shaza. Muca muja hamwe n'abandi
hajya mu mafoire mu ma exposition tukajayo natwe duhora tujanayo ibintu byacu abantu bakakubona hama ugategura carte de visite iri ku adresse yawe kugira ngo agashimye cyangwa ushaka commande kuko nk'uyu nk'iyi ni numero 36 hari uwashaka numero 39 acha telefone jewe ngirira ya model mugabo numero 39 nuko bigenda turatanga ama adresse hama turafise n'amapage amarezo sociaux n'icakora ugashirako ibintu mukora ababibonye bakakurondera nuko bimeze ntushaka kubura umuntu agushorera wakoze je nka jewe ngira ngire ko nshimira abantu bose bamaze kunshorera abantu bose bamaze gushorera sisiwa mvuge yuko nk'ubu ndafise nk'umuntu mba nzi yuko akenera utuga tugiye two kuyeza turi sene bati jewe ngira utuga dutanu cyane Rwanda tujisha kubera amaze kumenyera je ku munsi kandi 3 ndazimara nkajisha ubundi munsi nkajisha mu ndwi zibiri zo weekend zibiri ndi muhira nkabanda muhaye akagashugwa nk'umuntu avuga ati jewe mfise urubanza dukeneye amashugwe 5 akakubwira ibara wacugenda ukarondera urwo runyuzi hama ukacukora nuko erega utanga gukora ikintu ucumenye no kukidandaza no kwidandaza ni ku masitati nivyo turashira ko ijambo ry'Imana bashaka amafoto y'abana bacu kwe gutoshira ko amafoto y'ibyo ukora kandi bajya babibonye hama ahandi naho twohera kujya imbere yo gukora ikintu ubanza kuraba mbega mu kibano bakeneye kiro besoin de la société umaze kubona rero ti mu kibano barakeneyaga nawe ukora ico ko nkuko tujisha ibintu by'ubwoko bwinshi wowe ucujisha ico ubona gifite iso nuko yego jewe mbonengo none uwo bishima yoba bishima byose akaba bikabunanira no kuyitabo no kuyibikabunanira no kuyitabo nk'aka kantu ukuntu karyohoye ukuntu mugabo none kugira bihiye foruma nizo noki zonyene canke hari ahantu zurapima ego turapima nicyo bituma umuntu aba afite imikasi ukagira iki yani metero ndayifise urapima ukavuga ati umwana ngana gutya yambara iki mwizosi bigenda gutya aho shira yego turapima rwose turapima n'andi wowe udapimye usanga wagize gato cyane cyangwa runini cyane mugabo kandi byongeye nababwiye ko ari n'ingabirano n'ingabirano ubukorikori n'ingabirano urashaka kuvuga ati jewe iyi ndayikoze abantu b'imyaka 12 zobakwira umwana w'imyaka 5 bose bazokwira naho yo babyibushe cyangwa agiriki ukagerageza cyane nk'iyo tujishe zigeze ababebe bakivuka hariho standard ujisha kuvuga ati de 0 à 3 mois kuva kukivuka gushika ku mwana afite amezi 3 bose barashaka nuko tubigenza yego biganye uravuze yuko mufise mupima kandi uravuga yuko harimo n'ingabirano mugabo watubwiye kandi imbere y'uko ari ikintu dushobora kwiga kandi tukakimenya none mbega igishobora kuba hari igihe umuntu aba yumva ari nk'umukenyezi yubatse canke ari nk'umwigeme ahejeje amashuri imbere ya kaminuza canke amashuri yisumbuye mugabo akavuga ati jewe none ku mashuri yanjye jewe nawe sinohereza muri ivyo byo kujisha nawe no kuko n'utize arajisha ibyo nta buhinga birebire bisaba akabona amenyo ibyo bintu nta karusho nta kamaro kuko yobi nibyo batubwiye ko ari ibintu bizana amahera mugabo ni bya bindi bavuga ati n'umuyede maso araca amahera mugabo ajya amahera jewe sayo wanje nzoca yandi ahuye nuko ngana n'urugero ngeze none niki wobwira abakenyezi badukurikira iki kiganiro twaravuze yuko kiza kirondera iterambere ry'umukenyezi kandi kirondera iteka ryiwe yego cyane kirondera iteka ry'umukenyezi kirondera kumushikana hahandi tuzova hamwe bavuga ngo abagore ngo barasakuza ngo abagore ngo hamwe batubegera bamutuka mu rugo ngo wowe ntacumaze ngo none uterera iki aho rero nande burya ni kubera twabyoroheje nakubwiye ko sinajeje nyine ndabikora aha mu Burundi hari yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ry'umugenzi twa fashion
bageze ku rwego rw'uko no mu madefile do mode impuzu yajishe zijayo defile do mode sivyo arajisha impuzu umuntu ashobora kwambara akaja mu bandi kuvuga ngo turashobora kujisha ikintu gikomeye jewe ndashobora kujisha couvrerie y'igitanda ca 2 metres sur 2 metres nk'uru rukroshe runini ya nkuru n'ubwo kujisha amakuvureri kugira ngo ikuvureri kivyibuhe kandi gikure n'ingoga ibi bintu rero si ukuvuga ngo ntiyohereza oya jewe n'ivyo ndabikora mu mwanya atari uw'akazi mugabo umenye ko nako kazi sakakera rwose ntagafise nta bindi nirirwa muri kandi byarampa amahera nk'aba si igikorwa gisanzwe si ico gukora mu Gifaransa bamwe ni pastime oya si igikorwa cyo guta umwanya ni igikorwa ushobora gukora ufashe umwanya wawe wose kandi kikaguha ubuzima ndafise n'undi mugenzi yitwa Desire ndamu yitwa Desire nawe nyine arajisha ibintu byinshi nico akora cyane kandi n'ukuri biramuha ingene yibesha ego turibaza ngo abakenyezi nkawe uriko uratubwira abagenzi bawe nibo dukeneye kugira ngo twumve yuko ukubaho bishoboka gutera imbere bishoboka umuntu atazeyinze atarondeye mutahe munini nyanzi uhabwana naka canke azahabwana naka mbega urazi ko hari n'abakenyezi umugabo wamubwira canke musaza we canke akamubwira ngo ushaka gukora iki ndaguha umutahe urakoze cyane nagenda babwire yuko urunyuzi ikibure cha mwene urunyuzi ni 5000 menga byabaye kuri 3500 amvuze 5000 ko mvuze ko byazinze niyi kroshika bwa 5000 nuvuga ngo ku bihumbi 10 byawe uragenda ukaguruka cha wishara muhira hashobora kuvamo ganzi ibiri bivanye n'umuntu ingena ngana canke ari izabara nazingana hashobora kuvamo aya mashugwe na deje yambaye 10 hama rero umuntu akayadandaza ku bihumbi 10 ukaba ari wo mutahe w'ibanje ego ugahera ku bihumbi 10 nukuri rwose muragenda mubaze kwiyuru runyuzi naka abantu baramenetse umutwe biyumvira ijoro n'umutaga umugambi urangura yego cyane umutahe bawufise uraha amafaranga araha wowe uzombwira ushaka gukora akaca yiyumvira ko yorangura sinzi ibyo yorangura kumbure ntabyo nzi ariko bwiye yuko ibihumbi 10 urashobora kubigira umutahe w'ibanze hanyuma akagenda agakoresha amaboko hanyuma reka ngira ngo tugira ingorane ko turondera gutangurira kuri binini nuko tangurira kuri bito nk'ibi birati zinyunzi nazo nyene umenga ni 3000 kamwe umugabo wakaguze kashaka kuvamo amapere nk'atatu ukaca ugenda bajya bakora ibirato bakabigushirirako nawe wobabwira ati mwebwe nyene muce mubindandariza kimwe wamwibaza mwebwe nyene muce mubindandariza nzoza gutora ayo mwakwiye umutahe wa mbere ni kwiyumvira icyo ushaka gukora hama ukagikorana umutima uri hamwe kandi ukagikora ugikunze d'abord urafise icyo ushaka gukora icuze hama ugikoze umutima utekanye kugira ugikore neza kubera tuviza akantu keza ukimuha akantu keza ugikore neza hama ukabikora urukundo rero ukacudandaza yego nukuri bapfasoni nimugwabire hariho n'ababizi bavyicaranye muhira benshi baravyiciye ababigize bakiri basi ego cane tuzogenda kumbure turavuga n'indi migambi myinshi itandukanye umukenyezi ngene ashaka kwiteza imbere ugatahe gato ico rero uhereje ko ngo umutahe muto ico kirahambaye gose kuko urabona unye amahera teragorana kuronka ibintu vyarazimvye uca usanga rero umuntu naho yokwimvira ngo asabe ideni umugenzi canke agirente usanga bafise amadekuvere n'abafise akazi usanga bafise ibiki ugasanga biragora kuronka umutahe ariko hamwe tugiye turungurana ivyiyumviro nk'uko nyene nibaza yuko hatobura abatari bake bifasha kuguruka mu bwenge kuko kuguruka mu bwenge ni ikintu gihambaye
bakinjira rero muri iyo ngendo yo kurondera ukuntu kwiyungunganya buke buke bafatiye kuri bike bafise. ahubwo ntaguciriyemo uwundi mutahe kimwe navuga ko ubuze ikintu connaissance urashaka kuvyiga kandi jewe nimba ndi ku kazi ntaronse umwanya wo kukwigisha amamega no musi WhatsApp duteza kuzitunga na Facebook zishobora kuguruka ufise kate simu ya leo aho muri leo bazompemba ndabagiriye publicity Facebook no kubuntu yego ufise kate simu ya leo Facebook urinjira no kuvuga yuko rero ja kuri ivyo Facebook rondera utumega dukeyi mugire formation kuma YouTube biri kuri Facebook hariko ama video yerekana ingene umuntu akora ibintu ja kuri YouTube madamu wiyicariye muhira wiyigisha kantu ugakore hama kakuzanire uburyo bwo yego nukuri twicaranye ubutunzi buri mu byo tuzi mu bwenge buri mu byo dufise misi ya buzima bwacu bwa misi yose mugabo tudashobora tutaruguruka amaso ngo tubone yuko ari ubutunzi nk'icukuze ca YouTube ndamaze kubona abantu benshi bariko baragira imigambi ikomeye cyane muri iyi minsi ari ibijanye na hositage ari ibijanye n'ibiki kandi bakakubwira ati ibyo bintu ntaho twari bwabibone ngaha ariko twabibonye kuri YouTube. Rero hako tutakaza akanya turaba ya mareresi yo kwinezereza gusa yo kwisamaza bavuga divertissement yo kwisamaza gusa turondere ivyunguka wa wundi ivyunguka turondere gukorera cyane gose ivyunguka gose yego biduteza imbere mugabo kandi mu byo babivuze na kuyemo ikintu kuko uvuze yuko mugenda mu exposition ba no kuvuga ngo haba harimo ankezo haba harimo imigenderanire hajamwe imigenderanire mufitanye n'abandi kuko iterambere ry'umuntu umwe ku giti cyiwe naza ko itagikunda none umuntu kugira ashobore kwiyunga n'abandi amenyane nabo bandi bo kwiyunga bo mushikana aho handi bo mushikanye hamenya iyo défilé de mode ashobora afite ibya yihura yo mushikana haja mu bastiliste nyene bemewe abakora impuzu bagahamika abato model navyo biza gute urakoze gira mbere handi twari duhereje ko kuja kuri WhatsApp utumanye ni ukuvuga ngo ivyo vyose mu kubimenya jewe nkitangura kugira ishirahamwe kuri za WhatsApp na za Facebook urabona itangazo uti abanyamyuga turabatumye ucugenda kuraba ririyo na ukajya kuraba abanyamyuga ukagenda ukabavisita hama umaze kuja hamwe na bamwe n'abandi barakurondera ati twe twarakubonye muri bari abanyamyuga ingo kwa kuntu udandaza utuntu twawe hariho inuze tukunda kugira ko hayo n'indi nka Kiyo Fashion igira ibyo bintu by'amadefilé de mode nabo nyene bahora badutumira tukajana ibintu byacu nuvuga ngo hari umuntu abakuzi ko ukora impuzu burya rero hazoba exposition y'impuzu ukaca winjiramo ukacuja muri iyo groupe WhatsApp ucugumurongo zindi opportunity amakuru yose nukuri nagenda babwiye yuko jewe nta groupe nimwe ivuga ibintu ngo nakabamugonze cyangwa n'ibiki ndimu oya ndi muzo zivuga ivyunguka bavuga ati hariya tuja kudandaza iki hariya naho kuko harabi ikintu bavuga ati ibyo byabaye yari ngo we rero nturi kuri WhatsApp yanje si yabivye si yabakutanye oya Gorogero gaurika turindira tware bukebuke tuzohashika bukebuke twengenga ibyo nifuza abanywanyi bahise twengenga tuzetiba tuhashiki yego cyane munaharenge yego kameme hariho ka groupe umuntu aguma akeneye ariko nabonye ngo barangirana n'abakozi yego ako kame nukatibuza ko turagaye oya ko sitokababuza jewe naza ndavuga urusako kandi ejo ni byumwe zokaguma umukozi urumukeneye je se ni byumwe yego turiko turatera imbere mu kiganiro cacu dusongora watubwiye ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro watwemereye kandi n'ubuzotubwira n'ibindi bijanye n'indi myuga mito isaba umutahe muto kandi ukoreramo
ahantu hatazinde bo n'ikibanza kimuta n'ikibanza kirimo nyene yego kuko nk'ibi iyo umuntu arabikorera muhiri wiwe hanyuma akaza aravyerekana naho iyo atarashika haja mu exposition agashobora kwereka abagenzi agashira kuri statut ubunye bararonse ama espace tuzimba dushobora kuexposa ko ibintu bimwe n'ibindi naco nyene n'ikintu dukwiye gukangukako tukamenya yuko ayo ma espace dufise yo kumenyekanisha ibintu twayakoresha neza mu nyungu zacu mu bintu biduteza imbere none tumeze nk'abasoje ikiganiro cacu ico twohereza ko gituma abanywanyi bacu bumva yuko vuba bosubira bakaba boguma baniyo nyota yo kuraba kuko twarabemereye yuko bitazocika ntibizohagarara tuzoguma tubereka ari byo kwiteza imbere ari byo gutera imbere rero mu masansi yose kuko byo byose bija mu gutera imbere kwisununura kugira ubundi bumenyi busumbirije kugira ngo tubandanye twitunganya neza nk'abakenyezi ari abari mu ngo ari abariko baritegura kuzoja mu ngo ari n'abandi babahe ubundi buzima twese hamwe tugira iteka. Murakoze cyane nagira mvuge ikintu gikomeye cyane mukenyezi urashobora mukenyezi ntiwisuzugure kandi muri utwo duke urashobora kudoga uno munsi twavuze ko tuzovuga imyuga nyinshi twavuze uwo kujisha kurya twavyize muri primaire hari abandi benshi bavyize mwicaranye ubutunzi mwicaranye itarenta mwubitse ko umubeyi nuko rero mugire n'ingoga muhaguruke iyo tarenta mwishira habona mukore ibyunguka kandi nifuje ko mugira iteka mu kwiteza imbere mubikuye kuri Survive TV mugateza imbere n'imiryango yanyu yose ego numva araho nohereza duhaguruke amatarena yacu tuyasukure hama tuyakoreshe aduteze yego cyane ukanoni keza ngo amatarena yacu tuyacuruze itara twadometse ntitugirubeke ko umubeyi sibija mu ijambo ry'Imana gusa mu bintu teorike ariko biri mu buzima bwacu bwa misi yose iryo tara wadometse muvukanye mukenyezi mwige mahuri ntugirubeke ko umubeyi reka rimurikire bose nuko rero mwakoze cyane kudutega amatwi iki kiganiro mugisangize n'abandi batashoboye kukibona mubandanye mugira j'aime mugire n'amakommentaire mutubwire imyuga mukeneye ko tuzobabwira mu minsi iri imbere cyangwa ikindi kibazo mwamufise aricyo mubaza kuri iryo shirahamwe cyangwa ku bindi kugira ngo tubandanye twungurana ubumenyi tugire iteka.